Iyo ukunda umukobwa ugasanga nawe afise akayabu akunda cane, wovyifatamwo gute? Ubwa mbere, wogerageza gusubirira ako kayabu kugira urukundo yagakunda asigare arukunda wewe, ukica ako kayabu par exemple. Ubwa kabiri, woza uraza kumuresha ufise amata n'inyama vyo kugaburira ako kayabu. Izi nzira zose zibiri zirashika, kandi abasore benshi barakoresha zino nzira. Mbe twotahura iki? Abarundi bo barayamaze ngo nta ndagukunda nka kwankira uwawe, bisigure ko burya uwukunda vyukuri ntuca umubuza ivyo yahora akunda, ivyo yahora abona akanezerwa ngo uce ubimwaka. Kuko uzohura n'umukobwa canke umuhungu umukunde muga wisange afise ibindi akunda nka famiye yiwe, ugasanga ari passionné mu muziki, muri sport, mu gusenga, gusoma ibitabo, ugasanga arakunda ibidukikije. Hari abakobwa bakunda nature, abahungu bakunda nature. Ushobora no gukunda n'umuntu akunda ibintu vyo kwiga, ugasanga ukunze umuntu nawe ugasanga arakunda koga mu nzuzi, mu mapisine, mu biyaga n'ibindi. Mugenzi, nimba ushaka guhorana n'uyo muntu, kuko n'ubundi rega nta muntu n'umwe muzigera muhura adafise ikintu akunda, adafise ikindi kintu afisemwo passion. Ahanini ujya muntu usanga afise ikintu akunda mbere kikanigaragaza. Kugira muhorane usabwa kuzomuha urukundo rutazoza rusubirira bimwe yahora akunda, ahubwo bisaba kuzomuha urukundo ruzoza rwiyongera kuri ivyo yakuze akunda. Kuko burya gushaka guhindura ingeso z'umuntu muhuye mwese mufise amenyo 32 nibwo rugamba atamwana w'umuntu n'umwe arigera rutsinda. menyesha n'abandi aho bamenye inzira y'ubwenge.